banywanyi bari TV ndabaramutsaho muri hose akaba ari Jean Pierre abashikiriza ibiganiro muti rero ikiganiro cy'umunsi cerekeye iki mbega buriya gukundana cyangwa imwe bita copinage byo bari vyiza hari ingaruka mbi bitera mu gihe iyo umuntu amaze kuja kubaka iki kiganiro kirimwo ingingo zibiri turaza kubaza abanyeshuri batubwira ko bavyiyumvira hanyuma hari mu psychologue nawe nyene aza kutubwira ingaruka mbi zishobora gushika mu gihe umuntu yagiye mu bintu byo kugira abakopine 3 4 5 hama mu nyuma akarongora abigenza gute ibibazo nibihe ashobora guhura navyo ni mu bumvirize kanshi abana bakunda kujya mu makopinage abadolescent usanga umwanya mwinshi bofata kwiga kutubacana mu bintu by'abadolescent bamwe bagafatara idadindaro nk'uko bivuze bigatuma baheba ishure bigatuma bagira ingorane nyinshi mu muryango bigatuma na benshi batwarinda batoronka ukungene bazitwayeho neza kandi naho hagera igihe cyo kubyara bamwe usanga bataye abana bakabata mu masashe mu matwarete bwanje copinage nimbi kuko irafise ibintu yonona bwose mu buzima bw'umuntu. Copinage iratuma umuntu atakaza ububasha no kuvuga ububasha servo yahora ikoresha nyamahoro wiyumvira kanini ya gose ugasanga kuri copinage mukicimvira gose kandi biratuma kandi ukwibuka guhera umuntu akunda kugira copinage cyane keshi na keshi ntiyibuka ivyo yabayemo ejo canke hirya y'ejo mu minsi yahera. Ikindi copinage yonona mu buzima bw'umuntu nuko copinage ituma utarangura imigambi nkuko vyategerezwa kuko umwanya n'umwanya uguma wiyumvira wa wundi muhora mugiraniye copinage bigaca bituma na programme zawe canke principe warihaye vyose biba impfagusa. Naco gituma rero kubganje vuga ko copinage atari nziza bijanye na adolescent bijanye na copinage cyo nivuga mu mpande zibiri ni kuvuga ku ruhande rumwe hari abavyinjiramo neza ku ruhande ubwo kubyinjiramo neza bivana n'ivyo bagiye gukoreramo bagakora bisunze icyo bategerezwa cyane cyane abadolescent barasumbana hariho ababisumbuye bayine imyaka baba bafise bagakora ivyo bazi mu guhanurana mu gutegurana mu iyo bariko baraja muri kazoza kabo. Ico gihe birashoboye gukunda muri copinage bakavugana ingene bashobora kuzobana ikunda bakabana ariko hari n'abandi rero kuri ruhande babigendamo nabi bose bigendamo nabi ni babandi bashaje mu bintu by'ubushakashatsi gusa atakazoza biyumvira mu rukundo rwabo baba barimo atavyo kwiyumvira ati ejo no musi aho turi ejo tuzoba turi hehe cyangwa se twifuza kuzobika hirya y'ejo. Muri ico gihe rero umuntu amenya copinage arimo sero yingena ashaka organize copinage yari nkuko muvyumvise hari abanyeshuri bavuga ati ni vyiza kuko iyo babitwaye neza bashobora kumenya ingene bazubaka urugo kwabo abandi nabo bakavuga ko bitesha umwanya eka bagasa n'abatabishima. Ndakuramukije cyane. Ndabaramukije. Mwoshora kwidondora abariko baradukurikira. Ego nitwa Kabanyana Emeline nkaba nize ibintu bya psychology muri Université y'u Burundi. Ego musanzwe mwize bino vyigwa bya psychology twagira tubabaze mbega umuntu akunda kangahe mu buzima bwiwe? Ibyo twakwitwa gukunda umuntu akunda rimwe mu buzima. Yego. Aha muratubwiye ko umuntu ashaka gukunda rimwe bea none nimba akunda rimwe mu gihe yoba yarigeze gukunda kiri umujene birashoboka rero ko bwa bundi bishitse uwo byakundanye akamucika nawe ugasanga yakunze uwundi birashoboka rero ko bwa wundi umuntu ashobora kubakana n'uwo badakundana. Kubakana n'uwo mudakundana birabaho nkuko nabivuze umuntu akunda rimwe uvuze ngo bibi by'abajene bagira abajene benshi hajya ntibazi gukunda icarico hari ibyo bitwa gukunda mugabo si urukundo nyago hajya umuntu akunda rimwe kenshi nibajye usanga bawumvuga yukunze umuntu nta muntu nihebeye byose namwimariyemo. Abajene rero bagira ibyo bitwa amasantima ama emotion ibintu nibyo bagiramwo hajya iyo ukunze umuntu ukunda rimwe kugira kubakana n'uwo
n'uwo udakunda udakunda birabaho iyo nk'ubu wahuye na deception nakubwiye ko ukunda rimwe ugakunda umuntu ukamwiherezamwo ariko mu nyuma byari binageze kure akaguheba tutakuvuyeko mugabo ukaguma umukunda uravuga nti sinzoga uri umukobwa nawe urabyumva hari igihe ababyeyi murazi ingene bameze bazakubwira none ga mwana uzoguma ngaho gatangura akaryagagura umukobwa ukuze ugaca usanga wagiye kugira bakanye n'umuntu udakunda. Okay, birumvikana ko rimwe na rimwe bishobora gushika. None nizihe ntambamye cyane nizihe nkurikizi zishobora gushika iyo abantu bubakanye hariho umwe adakunda uwundi? Ni hahandi usanga ari ingo zamamwo nyene imijyano, kuko hari umwe iyo bayiyumvamo uwundi nawe ntamwiyumvamo, ugasanga ni bya bindi kurangura amabanga y'ububatse ni babandi umwe arabishaka undi ntavyo ashaka kuko ntamwiyumvamwo. Harya kugira ngo murangure amabanga y'ububatse no kumwese mbamwe abishatse mu byo usanga hagiyemo ibintu by'inguvu mu rugo, umva wa munezero ntuzigera baho mu rugo, harya ibintu byose bibera mu cumba c'umugore n'umugabo, byose ni urugo niho rwubakiye. Ni hahandi rero uzosanga abantu baguma bajyana, biranaheza bigakora ku bana babo iyo bishitse bakabyara. Ego nababaze nyene ko hashoboka ko hari inkurikizi zimbi zishika ku bana mu gihe bano bavyeyi babo bubatse badakundanye. Izo nkurikizi mbere nizihe? Inkurikizi urabona umwana tugiye mu vyigwa muri biology, umwana atangura kugira ubuzima agisamwe. Umwana akurana urukundo urw'abavyeyi bamuha, ibintu atangura kuvyumva akiri mu nda, urumva aba afise ubuzima. Iyo kakiri akambiriyo gatoya de la conception, umva babaye ubundi buzima mu muntu. Umwana rero haje ibintu biba hanze umwana aravyumva. Iyo abavyeyi badakundana bama ariko baratukana batabinezerewe, umva biguma vyafect umwana, n'umwana mu nda ntaba ari tranquille. Ni hahandi aguma tugiye muri biology, umwana bavuga ko mu nda y'umwana abavyeyi bari mu mishwano batari mu rukundo, umwana ngaguma yiruka cane mu nda, aguma yiruka ntaba stable. Umwana biramwafecta gose, niyo amaze gusohoka agakura abona abavyeyi bama bariko barashwana bariko baterana ibiki, umwana akorana shock psychologique yuko abavyeyi badakundana, n'uwo mwana hazokigeragira urukundo. Nimba nyina nimba yatwaye inda y'umugabo adakunda, umwana agaca yanka n'uwo mwana azokura yanka nyina. Ni babandi dufasha akarorero nka hajya abakobwa bagiye tufatire hajya nyene abakobwa batwara inda bakiri muhiri wabo bagashaka kuzikurayo, urabiraba kenshi na kenshi umwana azokura adakunda nyina. Nimba nakura ari we yamwitaho, nimba ari we yamwereka urukundo, kenshi ayita nakura ko ari we nyina ni wa wundi abona ukamengo ntacabonye, ntigera mukunda na gato. Ariko iyo umuvyeyi iyo nyina arengeye ibyo umugabo amubwira akavuga nti naho ujya mugabo ntamukunda, reka nkunda umwana wanje kuko nikiremwa kiri muri jewe, akamwereka affection akuva akiri mu nda mpaka avuke yakura akabandanya amwereka urukundo amufitiye n'ahatagwereka se. Umwana ni handi uzosanga yakunze nyina cane kurusha se, kubera ko se abona ibyo agirira nyina kandi nyina nawe akunda umwana. Ni hahandi rero uzosanga umwana akunda umuvyeyi umwe cane akanka uwundi cane. Iyo niyo ngorane biza gushikira ku bana. Okay, murakoze cyane. Mbega none hari icyo abavyeyi boshobora gukora kugira ngo ibi babikingire abana babo mu gihe bano bavyeyi baba basanzwe babana badahuza? Navuze ko umuntu akunda rimwe, mugabo hari kugira ngo urashobora gukunda n'umuntu wo hanze ukavuga ntujye muntu afise urukundo, kugira urukundo mu bantu mu bavukanye, kwiri kudashobora kuvuga nti ego byarashitse ujya mu babaro narawugize mugabo nkenera kubandanya ubundi buzima. Nibyo bica biba
iyo byashitse washikiye n'ingorane nk'izo ukiri muto utarabubaka ukaja kubakana n'udakunda, ubwa mbere ubanza kwiga kwa presi ibintu ugashima ibintu ukabona umuntu ibintu birenga ukavuga nti kiya kintu nciza urya muntu ni mwiza arabereye ugatangura kwiga ibintu bito bito nk'uko buke uzuragira uzosanga we muri wewe ama emotion ibigumbagumba byarakujemwo ugasanga urafise urukundo uretse kugira hahandi urukundo uretse kugira rwa rundi nyine bavuga ngo ni urukundo ugwita urukundo cyane mugo ukiyumva mu muntu mugendana ukamwiyumva mu partenaire wawe ukagerageza ibyo twavuze ku ikote y'umukobwa nk'uko twavuga ku ruhande rw'umuhungu ukagira rero ugatangura ugashima ugatangura kudurakunda ukavuga nti ujya n'umugabo wanje ukamwereka ugatangura ukamubwira nti mushinga ntayo wanje uraberewe ugatangura kiga ku bintu bito bito uzosanga ibigumbagumba byaraje ugasanga wamukunze ukuntu nyene bya bindi wo butibaza. Abavyeyi rero bafise ico no bahanura nuko bogira ubotangura bakiga kumvanamwo hamwe bakiyumvanamwo ukavuga nti jewe nyene ntegerezwa kumwiyumva mukavyiha nka principe bati ndamwiyumvemo kugira ngo sove urugo rwanje kuko umuntu mwubakanye ibihe byose ntawe uzomushira kandi nawe ntazogushira nubyige rero kumwita kujya wumva ko wogira urukundo abandi bantu bo hanze uvuge nti burya rukundo rwose ndaruha bijya bigumbagumba ibishwarara byose ndabihe umushinga ntahe wanje gutyo uzoba uri kukingira abana bawe uko uzoza uramwereka ko umufitiye n'ubwo rukundo nawe urukeruke nawe azogerageza kurugusubiza uzosange mubayeho mu munezero n'abana bakura atangorane bafise. Murakoze. Nizihe mpanuro mwoha abakiri bato bama bagenda mu rukundo nabi mwubabwira iki munarijya dusanzwe tumva ko kenshi iyo batanguye konona urukundo rw'abo bakiri bato biteba bikagira inkurikizi mu kubaka cyangwa mu ngo zabo? Ego murakoze cyane. Abakiri bato turabizi twese hariho igihe bageramwo ibyo bitwa adolescence ni ibihe bigoye cyane. Hajya abakiri bato babijamo iyo batanguye adolescence batangura bakisesagura. Abakiri bato rero cyo bahanura n'igiki nuko abavyeyi cyane nshigikira ku bavyeyi nja ku ruhande rw'abavyeyi abavyeyi babo babigishe bagende muri adolescence babateguye babwira ibyiza byayo n'ibibi byayo babijemwe babizi mwico gihe umwana umuvyeyi yaramutekereye impanuro umwana azokora ibintu yiyubara avuga nti hari ibintu ntashobora kurenza. Ego nivyo umubiri ntitugira hari ibyo usanga nyene wagize umutima washatse ntitukontra umugura afise kwihari imitwe avuga nti je umuvyeyi yarambwiye ibi ikintu kabifata ibisanzwe kugira ngo ya periode izorengana utavuga nti nzogirira roturdage ukabigiramwo uko buke ukavuga nti ndi hari mite mugabo udashaka kubijamo cane. Abakiri bato nico no bahanura. Murakoze. Sawa nawe turabashimiye. Murakoze nawe. Muga mwumvise ko mu psychologue avuga yuko mu buzima umuntu akunda rimwe ugasanga muri abo bantu bose 15 batatu bakundanye ntihabuze umwe yari yarakunze mugabo nawe yagiye handi ugasanga hariho tuntu twerekana ko hariho ikibazo. Rero sinzi nahanyu ko kudesida icyo mwifuza gukora. Rimo TV murakoze.